umuntu akubwiye kuri mubi uvyakira gute? Neza cyane. Uramaze kubikora n'umuntu akabwira ati dado no musi vraiment wamfuse. Aka merci ndamaze kukaronka yego. Turamukije abakunzi ba Buja Hit aho muri hose aho muherereye aho muri diaspora mu bihugu bitandukanye mukurikirana Buja Hit ni cyakinyabo mukurikira bakizazara bishashe muvuga muri industry Buja Flavor on the mic will be on the camera ni Scott uno musi twashimiye kugendera umukobwa azi kwizina rya Darlene benshi bamuzi ku ubu presenter abandi bakamuzi ku ubu MC abandi nabo bakamuzi mu byo kwambika abaririmbyi no musi twashimiye rero kumugendera kugira ngo tumubaze byinshi kuvyerekeye umugabo we ukuntu byose abikombina akabikorera rimwe guys follow me tiza kumbaza byinshi ni muvyerekeye ubuzima bwiwe guys follow me guys Buja Hit TV guys follow me follow odi abahoro dad Tauza kwanza ngundamutse basi bite Ça va. sawa Ego nawe ni sawa. ego birazaneze Ndashima Imana nawe. ego turashimura aho turashaka kuvugana Mwabigize umwuga ibi bintu. kubera bo Ibintu byo kuzaburaza kugere mwabigize umwuga. bo en fait twashimye kuza tutakubwiye kandi turabona yuko amasara ko aragenda sivyo none Barakuruga? Yeah. turashaka kuvugana basi Nta kibazo. iminota ibiri Ego. sawa guys aratwemera ko tuvugana nimumvirize damubaze Darlene ukuntu bikorwa byose abishira hamwe MC akaba umupresenter akaba n'uvyo kwambika abaririmbyi ukuntu byose abikombira akabishira hamwe guys follow me tugende nuko twabibabwiye Darlene twamugendeye kugira ngo atubwire ukuntu ivyo bikorwa byose ashobora kubikorera rimwe en même temps Darlene bitekana Ni sawa. biraza neza Cyane gose. turabona ubushagije umerewe neza ibi inye tubona wambaye ni wabyikoreye Bon, ibi ni jewe ku maguru ni jewe aka gashati ni ngaha muri yuko bagakoze mu gisi twebwe iyo musisi twebwe niyo nagutse ibirato ibirato twe twabikoze n'ibyo twagutse guys ku bantu batari bazi Darlene ni umukobwa yambika abaririmbyi sibyo none ga Darlene ego sibo bonyene gusa twambika abantu benshi batandukanye kandi sije ndabambika ni mezo nkoramo ibambika ego ku bantu bariko kurikirana kino kiganiro urashaka kwibaza ibibazo byinshi gituma no banamurondeye uno mukobwa uno mwigeme nibihe bintu no banamurondereye kunamurondeye kugira ngo ndamubaze impamvu ukuntu ashobora kuba umupresenter akaba umu MC akaba no umuntu yambika abaririmbyi sivyo none ego ava kutaranyisha turaja kuri ivyo ego ari ibibazo nkeneye kukubaza mbe Darlene elle est en couple oya biriki je nibaza yuko siyo priorité mu buzima bw'iwanje siyo priorité kuri Jembo numengo priorité yiwanje mu buzima bw'iwanje c'est avoir le succès dans la vie nuko mba afise ubuzima bwanje mu maboko yiwanje nkabona yuko ndakora ikintu uko ndagishaka je me satisfait d'abord moi même kugira ngo nje en couple shobore gusatisfait autres umwe muri couple nuko nobanza je nyene nkabona ko ni yujuje hama gushika no musi nkabona ko noba ntari yuzuze uko ndabishaka kugira ngo nje en couple kabisa none iyo witegereje ukiraba Darlene nikiki wavuga ati je abangu bankundira iki sha ntavyonzi kuko biragoye kumenya ikindi umuntu agushimira ego ni kangahe umaze kudirago bon kenshi nkakanga sinogaharura tubwire nka kabiri wibuka ego kabiri ndakibuka d'abord hariho rya mbere ari muri 2000 primusique ya mbere yabaye gari c'était en 2012 même yari muri sortie ya primusique ya mbere ego yindi nibuka ni tukiri bya batoto twatukete bandika muri 6e ego nivyo nibuka la dernière fois nayo nibuka neza no bambesha kabisa guys akubwira ko atari en couple none ntiharageraho umuntu agutumira akubwira ati Darlene ndashaka ko tugira ubwene ndamaze kugira ubwene ego urubatse oya bisugura yuko rero wewe byarabaye vuga birahinduka byahindutse rero kubera iki Diane Darlene mu buzima ikintu cyose kiragira intanguriro kigira n'iherezo nibaza ko ryo bajya iherezo ryashitse ego yari divorce oya habaye separation gusa isanzwe doteri yaba ego hama bica bigenda gute tubwire rega ari abantu bari gukurikirana kuri umwanya wakeneye kumenya ivyo bintu je nibaza yuko naho nabibajijwe hariho intimité y'umuntu ça c'est ma vie privée uwo babikeneye kubimenya azonyegere nka Darlene apana kuri television nzobimubarira nizere yuko bitakuvuyeko
ntavyo twomenya kuko muri couple bose bamabera nabigera yemera muri couple ko ari we yakoze ikosa rero urumva sinuvuga ngo vyamvuye ko canke ntivyamvuye ko mugorazi ko nazimana zidakomana amahembe kandi turi abantu umuntu aratsitara ku wundi canke bagagira accrochage ni ibintu bisanzwe ku bantu ego bisigura yuko rero wewe uvuze ati ntivyamvuye ko canke ntivyamvuye ko uwo twari tugenda ego hari ryari haraheze igihe kitari gito kingana gute myaka ibiri muri 2017 ya uramaze gukorora inda jamais mfise umwana w'imyaka 3 ufise umwana ego wonyene ego nyene dote nyene yanse kuko bigenda neza guys mfise ibibazo byinshi ngiye kubaza Darlene about relation y'ukuntu yagenze urukundo rwe y'ukuntu rwagenze kuko sinumva ukuntu abantu bashobora gutandukana bari bamaze bafise umwana hanyuma ibintu bigahinduka. Darlene urashaka kudusigurira neza ni umwana yabitumye cyane ko ari abantu bashaka kuvuga ati ni umwana we barabitumye kubera iki ari usanga ati uyu mwana asigwanje usanga umuvyeyi w'umwana akavuga ati uyu mwana asigwanje niyomvo canke hari ibindi oya si yomva hari ibindi kandi tukiri kuri ico nyene nibaza ko abantu mbere nk'umuntu agira mode kandi muri mode kubaka no kutubaka ntibiri kumwe kandi muri mode kuba mfise umugabo nta mufise ntibirimwe nibaza ko twasubira kuri mode ati dusubira kuri mode aratwanye ko dusubira muri vie privée yiwe ariko jewe taza kumubaza Darlene ndafise ikindi kibazo umwana ari kwase canke ari wawe umwana ari wacu twese ari wanyu mwese yego bisigura ko mubana nibaza ko mu kazi nkora kumenya aho umwana arara ntibirimo ni mu presenter ndi mu MC nkaba nkora n'ibindi bijaye n'ivy'impuzu ico kibazo nibaza ko kitarimo mu byenza ko kwishura guys Darlene man abwiye ko ari mu presenter ni anatumbere uwundi mugabo ni atari no masara araza kugikura arazi imitego aba presenter dukunda gukoresha Darlene none umwana ari kwishura ego yiga makanga atanguye umwaka muri première maternelle Darniga Michel Archange niwe mwandikishije ego mwira baramuzi ego iwo umugabo aramuzi ego umugabo wawe muranditswe ego muranditswe ego guys iruka biraza tubiye ku mugabo we banditswe ariko arabaye mauvaise communication je pense bon mugabo wanje turanditswe umwana wacu aranditswe ku izina rya papa we ntafise père inconnu kwa papa we na mama we hose aranditswe twumva umwana ariga nabikwishuye ego nibaza ko twobandanya kwiganira ku cyatuzanye mode guys ni Darlene tuko turavugana agerageza kutucisha ku ruhande kugira ngo vie privée yo ntuyinjiremo kandi ivyo nivyo vraiment ari abantu badakunda kuvuga ubuzima bwabo none Darlene ko tubona kuri mwiza none naho ndi muhungu aragutumbera inyuma yuko mutandukanye no mwakunda barahari benshi yego none nirihe jambo ukoresha kugira ngo ntubemerere oya seulement ni jambo risanzwe cyane ari abahungu batimba oya itababwira ikintu na kimwe mwakurondera bivana nawe yabavuze uvuze oya urumva no ndakubwira no ntibikunda catégoriquement c'est non guys ni no c'est non hapana no ngo no oui kuri Darlene niba ni no hakutaki hakupendi na gushaka byose arabikubwira sibyo none ego ni wawe muhungu yakugoye muri abo bose bakurondera nimuvuga izina ndatsika byo kugora yari irabura afise inzobe wangaye cyane yari mugufi yari muremure inzobe yari muremure guys ibingu birebire naba ndabivuga biragorana iyo ubibwiye oya ahubwo umengo bibitumye ndabivuze mumbabarira abantu muza kwandika muri commentaire abantu barebare yarafise inzobe eko uwo mwaravugana mu mwanya we arafise inzobe oya irabura ego none wamukundiye ikibazo nkuko tako turabivuga namukundiye byinshi cyane kungena yarameze inyambaro yiwe inyambaro mva je inyambaro ni inyambaro ça compte pour moi inyambaro vraiment look y'umuntu irakota cyane kuri jewe nico gituma nkurana kano kazi ko kwambara ariko tugira tuvuge ko cyane kubera umuntu wa mbere ikintu ndamuraba ko ni look y'umuntu iranyatira kuri we yego embe Darlene bisigura yuko umuntu yamwatse ubusugi nubonye yabavyaranye umwana sha ivyo rero biragoye kumenya ushaka gusanga ndi muri simvuze ibyo ari byo mugushaka gusanga ndi muri bamwe batabuvukana bamwe babukuwe n'ikinga bamwe babukuwe n'imikino ya batoto ntabonzi aho ndi mugabo ndimwe muri bo umunsi wa mbere ubikora byagenze gute ivyo ntavyo nuvuga ko cyane kuko iyo umumbaza twari wambaye gute ko yaturi muri mode uri wambaye gute ba nari nambaye jeans n'isenge hari hagiharawe amadoni sinzi ko muyibuka doni nari nambaye doni ndavyibuka
hamwe na jean kera nitwe twambara maskini areso wasanga ari super pat yego biramaze gushika ugasohokana n'umugabo w'umuntu jamais biramaze gushika ugafuha kuwo mamukundana cyane gose ukanagwana oya singwana kubera iki jewe hari ikintu abaswahili bavuga cangu ni cangu hari bashaka kuvuga ngo ndiyemera abandi bakabifata ukundi kuntu mugase ukwiyemera komtel hari ikintu jewe nita confidence tumaze kuba dusohokana ukaba wumva yuko ushaka kuja gusohokana n'uwundi muntu jewe sishobora kuza kukugwanira kuko ikintu cyose mu buzima namba ari ikintu nemera tutekesson de choix wamaze kugira show yuko wumva ushaka gusohokana n'uwundi muntu nanje dusohokana peut-être ari cyo ushaka kuri urya muntu je ntafise urumva ari cyo ushaka kuri urya muntu jewe ntafise muri ako kanya gusa jewe ico nkora candeka singwana sishwana ndakureka uba mahoro nanje mba yandi mugabo kugwana simba mbona ico bimaze kuko sinza kugwana ngo cusubirako sindigera nubu sindatahura rya koga bagwana bafa abagabo ico baba bashaka exactement kuko hari abahungu benshi ujye uri kuragwanira hari benshi bagushaka kandi tokuri kuragwanira so je mbonye ibintu bikunda je kungere meze j'avance bikunda ndabandanya vyase ndabandanya guys yari Buja Hit TV Darlene uramaze guhura n'umuhungu bwa mbere mugaca mugenda mubikoze oya ntibirigera bishikira kweli yego hari umuntu yambwiye ko uryoshe nivyo biravana no kujya uri kuravuga icarico je ndaryoshe mu kirori ndaryoshe kirori fisa abagenzi benshi barambwira dada uraryoshe mu kirori turi mu kirori urangyohera ingene ubumeze ndaryoshe inkuru tuko turatera inkuru ndaryoshe urukango tuko turasangira urukango kujya uri kuravuga we kuba rukwaye mu rukundo dukundana byese ndaryoshe ko ndakwitaho ndaguha keya mba umuntu mwiza nyene cyumba ivyo rero wo sinzi wo bibaza ti dada ameze guti ari mu cyumba aratanga keya en fait keya kubera sije ndayiha uwundi sinobimenya wewe wagira amarosheshe yiwawe nkumenyesha amakuru ukabaza nk'uwaba amaze kubibona hama kaguhinyisho sinoje sinobimenya nk'ivyo on uramaze kubikora n'umuntu akabwira ati dada no musi vraiment wamfuse aka merci ndamaze kukaronka yego no musi vraiment wankoresheje neza yego kabisa guys yari Darlene tukavugana atubwiye yuko ameze fresh wewe vraiment ibintu byose ni okay Darlene twaje kugutemberera hano dufise umugambi tagetse yo kukubaza ibintu ukora presenter MC no kwambika abantu byose bikora gute en même temps ubwa mbere na mbere jico nabanza kukubwira nuko jewe ikintu ca mbere ndazi ko je suis une femme forte kandi je suis une femme avec ses principes ma principe yiwanje harimo kurondera amahera ndarondera amahera cyane rero ubwa mbere na mbere mpereye ku cubu MC n'ubu presenter ndabikora ama evenement kubera n'ikintu nkunda ndakunda entertainment cyane gose ndakunda kwanda umu MC hama kwanda umu presenter naho birangyohera kumva ko ndiko ndashikiriza inkuru abantu ko bashaka kuyakira kubashikira aho bo badashobora gushika hama kuvyerekeye mode navyo si umukozi ngo ndumu creatrice wavyo nkorera umu creatrice yitwa Uwera Claudine bashaka kubona ivyakora nibagenda kuri Instagram ni aho bas contact Uwera turafashanya mu vyakora akaba ari umu creatrice de mode aracapa impuzu hama kazana ngaha tukazishona ameme cyane ndafise utugutandukanye gucapa impuzu gukora ibidede ndakora ibidede ego rero urumva nk'umwanya munini je mba ndiko nkora ivyo vya mode kuva misi yose de 7h à 17h hama iyo bise nkaronka nka emission ndagenda kuyikora niyo bise nkaronka evenement muri weekend ndakora ubuMC anye rero kuri no mwanya niwe uhagarikiye ibi bintu ego ni wewe urijiraho ngaho sinovitangaje hanze kuko ndi chargé de la communication et de la vente et de la marketing oui entreprise yitwa Yukoko entre état bon ndi nk'umusupervisateur mugabo bon ni nkuko ndabihagarike nyene kuko nafise umwanya w'ikirenga Claudine guys naraperereje ndabaza bambwiye yuko uyu mukobwa ari muri bamwe bambitse Natasha Noma la boss muri rya clip yiwe Africa vyo bari vyo ego si jewe mugabo ni la maison Yukoko novuga ko impuzu yari yambaye muri rya clip zose zavuye muri Yukoko ego naundi wambitse Masterlands muri nzobikora challenge muri video ya nzobikora harimo Yukoko aho yamwambitse no muri concert yiwe ego ige na bakibenda yari no twaramwambitse ego mbe anye igiciro cyanyu cyanyuma nanga cyanyuma mu buto canke mu bukuru mu bukuru ntaco dufise kuko ya même de costume qu'on peut même kugurisha à 500 et même plus de 500 000 bivanye na tissu uba watoye
birumva bivana na tisi uba watoye ko ngana nabwiye ko turakreya tugashona hari ushobora kuza agatora tisi metere gwa 50000 urumva usanga izimvye n'uza wa make mugatwe ico navuga hanini dukora ntidufise les limites nituvuga ngo hana haba VIP ngo hana haba kene hana bari hagati na hagati twebwe ico twaje gukora muri yukoko dushaka kwambika umuntu wese akaberwa ku buryo afise ego journalisme tugene kuri journalisme bibona gute d'abord mukomesha makuru ego mu Burundi novuga ko turacafise urugendo rero rwo kugenda naho tufise aho tugeze muga turacafise urugendo rwo kugenda même tafata n'umwanya wo gushimira abantu bako barakora muri kano kanya ama televiziyo atandukanye online tuko turagerageza guteza imbere n'umuziki bien sûr kuko umengo hanini hagarikiye mu muziki umengo nta zindi sije zihari sino nibaza ko kera kuri ba David Carmel ba Landry Mugisha bakiri ku maradio tukiri aba enfant journaliste wamengo journalisme haraba nigenewe wamengo journalisme haraba nigenewe kandi babikora neza ubu nuko turayikora ego mugabo haro nabandi baza bidumbi ugasanga baje batukisha izina so harahiri kwiraja muga turabe ko atabahari bako baradusubiza inyuma yeah none nkaho badusubiza inyuma nigiki wo bahanura kugira ngo ibintu bigende bibe fresh ubwa mbere na mbere hariho ama etape atatu umuntu ategerezwa kumenya imbere yo gutangura emission ni de harimo nashobora kuza kwa emission nka wewe waje uvuga ubo ndiwe uravuga icuje kumbaza uravuga na media ukorako harana benshi byo batabivuga ugasanga urukora ko ibintu utametriza neza ugasanga sinzi biragoye ifata bo kumenya ico media yawe iri ico ushaka gutanga ku bantu bawe nico ushaka kuronka en retour nidukore ngo turonka ama views ngo YouTube iduhembe nidukore ngo turonka ama views ngo turonke tube aba star entre parenthèses mugabo dukore kugira ngo inkuru dushaka gushikana ishikira umuntu neza ego ikirori cyanyuma uheruka kugira kuba umu MC cyari cyajya kanibuke neza mana kumwe ngo ndafite cyangwa evenement narabaye ingozi narabaye msingo ya ingozi hariho evenement ya hari masterland hari halijo kuri Belvedere ego agashara agafaranga kari kangana gute sinakoreye amahera nari sazo ndi ngozi ndi kuryoherwa mu ngozi bisanzwe hama iyo evenement iri kwira bacha barambwira ngo nde kuba mu MC ko mari kintu nkundasha ndagenda ndagikora apana ko kubera nafise igiciro oya canke kubera ngo batari kuranko ndaba basavye oya the fight for ko dufasha abandi kugira ngo dushobore kuryosha ikirori kwa ego guys yari Buja Hit TV nabibabwiye byose arabishobora kubikorera en même temps hama nabifisa kandi kabazo Darlene umuntu akubwiye kuri mubi uvyakira gute neza cyane sure ya urazi gituma juga mbere na mbere ndakunda kwibwira no cavuga ngo kwishima mese kwishima ni yuwanje dukoresha na mona nitwishima turi hafine so ubwa mbere na mbere gituma ntababara kuko sivyo jewe ndi 100% naturel nta kintu nakimwe fisa atari ciwanje namukoro nta kintu nakimwe nkoresha atari ciwanje sure ego mishatsi inzara iki ama kwishe nta nshinge witeje oya niko navutse niko Imana yandemye ndabishimira Imana kandi hama umbwiye kuri mubi kibazo ndi mubi kibazo mbere ndakubaza ndi mubi paraporo yandi ko shobora kuba ndi mubi paraporo yiwa ugasanga ukavuga ati basha kumbe ndafise yo ndagowe nsuku vya vrai oya ndafise umuntu usumba ububi donc je mandi mubi buke kugusumba voilà hama ikindi kintu je ukungene mbayeho ndakunda kuvuga ku mastati yanje if you don't know don't ask bisigura iki ntuzigituma soko ubibariza iki Imana yandemye uko ntavyuzi ubibariza iki ntuzigituma nambara uko you don't know you don't ask birabubezagiza amaso ubizi if you know you know if you don't know don't ask nivyo ngunda kubwira abantu so munambwiye ko ndi mubi ndavyakira neza kuko peut-être abayiremesheje akavuga ati finally sindi je nyene cyangwa ugasanga bavuze ati je ndapfuye noneho kumbe ndagowe none nuje nawe nimwiza kunsumba urumva ndavyakira neza guys ari Darlene akubwira yuko byose nabo bamubwira byose akubwira ati byose avyakira poa yari Buja Hit TV twamugende Darlene binakora ibintu bitatu afite talent zitandukanye numu MC akaba umu presenter akaba n'umuntu yambika abaririmbyi yatubwiye ari abaririmbyi benshi yambika muri no Industry Buja Flavor harimo ba Natasha la Bamba Noma la Boss hamwe na Masterland Master Music guys twarakumya Darlene babwira subscribe icongereza
ndakizi sha ndakizi vraiment ico rero ndi sûr et certain ko ndakizi abavuga ko nishima sinishima turi hafine Guys, ndababwira gari Buja Hit TV abwiye mugire subscribe kwa kengeri mwatsa itara yari Will on the mic behind camera Scott tuzosubira inshallah imana bikunze ciao commentaire nimwibagire ciao